Bwana tutimbeka ku munsi w'ejo hari iki? Hari Noheli none bavuga ngo umwaka murongo umwana ngo bayavutse none we muraba umwana ni kuva ku myaka ingahe gushika ku myaka ingahe? Aha bavuze nk'abantu bavuze imyaka 16 none nk'abo n'abana hanyuma none ku munsi w'ejo tuba twibukira ivuka rya Yesu. None uyu munsi ko muri ngaha muhari kubera iki? Nshaka amajwi yose ubutabizi ahantu uri ngaha ahari kubera iki? Ubutabizi hanze Tanzania yapaye wagiye muhari kubera iki? Cyane rwose kubera cyane hariya hirya muhari kubera iki? Cyane kubera Imana twese twari kubera Imana. Ariko rero amba kw'Imana murazi ko Imana ngifasha uwifashije sibyo none hariho ubundi muntu yabazanye ngamwe murampera sibyo none byo ko mutaje ngaha Imana niyabisha icyo bafungura batagira icyo bambara ndetse batagira icyo cya ruguru bashobore kugira nabo nyine icyo bifashije. Nuko rero reka twumve nkumbure hava tuvuga ayo tutategerezwa kuvuga nkumbure hari n'ababizi cyane kudusumbya. Reka tubaze ubujejwe televiziyo ku Gasakata asanzwe ahagarariye imbere y'amategeko televiziyo yanyu mukunda ndetse mukaba mugenda murabona n'ibiganiro bimwe bitandukanye aho ikivugo ari ubutabazi butagira imbibe ari nayo ntumbero rero yatumye dukorana kugira ngo twifatikanye na bana batagira cepfo cya ruguru. Reka tumusabe rero atubwire muri make cyiyumviro aho cyavuye ndetse n'ibindi batekanya kugirira n'abandi baba basigaye mu mbure. Reka rero tumuhe ijambo mumbure atubwire muri make icyiyumviro iyo cyazananye ndetse batubwire muri make ko hari n'abandi mumbure baba batekanya gukubitira ko mu gihe uburyo bwo bashobokera nyakubahwa mwiriwe n'abaramukije bivanye n'ibihe tuba turimo nshobora kuvuga nti mwiriwe cyangwa mwaramutse ariko reka ngire ntinda baramukije cyane uyu munsi wa kane twabibonye muramukanye igikorwa kidasanzwe aho twabonye ko mwafatikanije n'abana bo mwibarabara ndetse mwabakoreye ibintu bidasanzwe akanyamuneza kabari kose. Twabonye ko bafunguye ndetse abatari bake mwanabibonye barose n'ibyambagwa, twabonye ibirato, twabonye n'impuzu. Mbega icyiyumviro nyakubahwa tuba cyavuye hehe muri make? Murakoze cyane naho mumbaje ikibazo kirekire ariko ni ikibazo kirekire ariko kiza kuba gito mu nyishu. Umusanzu mubizi neza twebwe ikintu neza na neza kitegerezwa kuranga televiziyo yacu mu bikorwa byacu bya buri munsi nuko tugerageza tukarondera abantu bababaye, abantu bafise ibibazo bitandukanye hirya no hino mu gihugu kugira ngo tuberekane. Tumaze kuberekana rero su Burundi isi yose yuzuye abantu kandi yuzuye ibintu, yuzuye amafaranga, ariko umutima wo kubitanga kugira ufashe mugenzi wawe bigasaba ko ari ikintu nawe wiboneye n'amaso yawe. Ni mu biganiro rero tugenda turakora hirya no hino mu abantu bakurikirana ibiganiro byacu ngira ngo murabibona n'abana bo mwibarabara tweshoboye kwegeranya baratwiganira ibibazo basanzwe babayemo bitandukanye. Ntibafise aho barara, ntibafise icyo bafungura, ntibafise ukuntu bivuza, ntibafise icyo bambara, ugasanga ni ibintu biteye ubwoba kandi biteye isoni. Hariho umugwi rero w'abantu sinovuga ngo ni benshi, abantu bashika 10 bishize hamwe basanzwe ari abarundi ariko bakaba bataba mu iki gihugu. Bishize hamwe baravuga ati reka dushobore gukora iki kintu, twambike bajya abana, tugaburire bajya abana, twongere tubambike n'ibirato, bagende bicara ahantu batokwicaye ariko kubera televiziyo ku Gasakata TV
ibashikanyeho n'abo bantu bagende bayicare bicare ku ntebe ya plastiki. Ndazi ko abana nk'aba batari bwicare ku ntebe ya plastiki batari bwafungurira ahantu nk'aha, ariko k'uyu munsi uwo mugwi w'abarundi waravyifuza na televiziyo ku Gasaka Web TV uravyifuza kugira ngo bashikane mike kibanza bashobore kuryoherwa dusangira umuceri wa Noheli turangize umwaka twumva turi mu kanyamuneza kadasanzwe. Mwigeze kumbaza kandi ati hariyo iyindi geste mwa bifuza kuzokora, ibitaraza biri nyuma, turacari ku kivi kandi dukeneye abantu badushigikira benshi cyane kuko ibikorwa byo gukora biriho. Aba bana harimo abana bakwije imyaka yo kuja kwishuri, harimo abana bakwije imyaka yo kuja kwishuri, harimo abana bakwije imyaka yo kwiga imyuga kuko harimo abana nabonye bakuze. Turose nk'abantu badushoboye kudushigikira bakiga imyuga canke bakaja ku mashure canke bakubakirwa ikigo cyo kubarereramwo kuba akarusho cyane, kandi usanga biriko birorohera n'abantu bafasha kuko uburyo bwo gufasha aba bana ni uburyo buba buhari kandi bufise abantu, ariko kuko kubera ko batababonye abo bana bategerezwa gufasha batusanga biragorana. Mu buryo rero bategerezwa gukora ibiganiro kwerekana abantu kugira ngo abo abafasha nabo biborohere. Hambavu y'inyisho muduhaye, mbega two kwitega impinduka kuri iki gikorwa muhejeje gukora, mumbure muba mufise nyakubahwa umwizero ko aba bana bashobora kuva mu ibarabara canke bashobora kugira akazoza keza nk'uko nabo nyene abatari bake bagiye bavuga ko babyifuza kuva mu ibarabara. Mbega muba mufise icyizere ko bizoshoboka? Mbega koko iki muri make kugira ngo iki kibazo gitoregwe inyishu kuko ni ikibazo kidasanzwe? Murakoze, ni ikibazo ciza gose. Turi kumwe n'intwaro ntakidashoboka. Tumaze imisi tugiranira ibiganiro n'abaturongoye mu rwego rwa komine, mu rwego rwa province, intara, nabo barafise ayo makenga kandi barafise uwo mwitwarariko wo kubona aba bana bavuye mu ibarabara. Ni urukurikirane rw'ibiganiro tuzoguma dukora kuko harimo abana bafite imyaka yo kuja kwishuri. Abo turiko turaraba ukuntu mu kw'icenda hogera twabaronkeye ingene batangura amashure, twabaronkeye aho bategerezwa kuba baba, tukabafashiza swate mu miryango yabo, mu miryango yemeye kubarera canke mu kigo cabigenewe. Hari ibigo byinshi tuzovugana nabo za ODB, nabona zitaho ibintu by'abana, tuzogerageza turabigo twosabikanya aba bana kugira ngo ibarabara burya ntirirera, ibarabara ryigisha ingeso mbi kandi ugasanga riko rituma igihugu kidatera imbere, kuko izi nguvu tuba turiko turatakaza z'abana baba bari mu ibarabara bateza kuba mu mashure ni ikibazo kitoroshe muri kazoza. Impinduka nazo turaziteze kuko utoye abana batatu tukabashira ku ishure uburi murakora ikintu gikomeye cyane. Abo bana baba bari ku ishure nibo bazohinduka bakavamo abarongozi, abigisha, abamenyesha makuru, aba mustanteri, aba ministre, abatware mu nzego zitandukanye. Impinduka rero turayiteze kuko umwana ari mu ibarabara yiga ingeso nyinshi, yiga ubuhumbu bwinshi kandi ntaco arimo abarungura igihugu, ahubwo bari maragihomvye. Reka rero ndabashimire cyane, murumva ko atako batagira kugira ngo bashobore kugira icyo baterereye nabo nyene mu gihugu. Nkuko mubizi rero nta muntu wo gusuzugurwa, na cyane cyane ko tuvuga ko ari bo Burundi bw'ejo. Uyu mwana ntuzi icyo azovamwo ejo, ntuzi icyo azoba, abisaba rero kwitanga, ndetse rero tubandanye tunashimira mwebwe mwese mubandanya gukora ibishoboka byose, mwebwe mwagize uyu mutima wo kugira ngo muje hamwe hanyuma mugire kano kantu aba bana nabo nyene bashobore guhimbaza Noel banezerewe ndetse n'umwaka mushasha. Reka rero akajambo ka nyuma ku murongozi wa televiziyo ku Gasaka, hanyuma tuce tubasezera. Nyakubahwa, nakaye kajambo ka nyuma mwotekerera abanywanyi ba televiziyo ku Gasaka ndetse n'abajejwe intwaro ndetse muri rusangi umuntu wese yoba akurikirana ibiganiro byacu? Murakoze. Mu majambo avunaguye nagira mbanze nshimire kw'izina rya staff Gasaka TV, ubutabazi butagira imbere nk'uko ikivugo cyacu kibivuga. Ndabashimira cyane ukuntu dukorana
baragerageza kwerekana ingufu zabo n'ubuhinga. Nkashimira cyane umuntu wese wo muri diaspora yashoboye kugira icyo afashije, mpereye kuri Muregwa Angelique, Nduwayo Robert, Jacqueline, nkagerageza kuvuga uwo bita Mira, nkavuga kandi uwo bita Saidate, nkavuga aba Havugimana Gerard, nkashobora kandi kuvuga abantu benshi bagize icyo bakoze kugira iki gikorwa kunde igikorwa gishoboke. Tugashimira kandi n'intwaro yadufashije mu kuduha uburenganzira bwo gutunganya iki gikorwa, duhereye kuri nyakubahwa arongoye intara yacu ya Ngozi, tugashikira kuri mustanteri arongoye intara ikomine yacu ya Ngozi, na nyakubahwa komiseri ajejwe umutekano w'intara ya Ngozi. Tubashimira cyane ukuntu batworoheje kwerekana no gutunganya igikorwa gikozwe k'uyu munsi, kandi tukaba dushimye ingene byagenze neza. Abana murabona baberewe, bamwe baciye bambara barahinduka, ntiwosubira kumenya ko ari abana bo mwibarabara. Mwaba amakuru mwashimye, mwaryohewe, mushimiye nde? Mushimiye nde? Yesu, Imana na televiziyo ku Gasaka Web TV. Televiziyo ku Gasaka Web TV. Mwese subira mu televiziyo ku Gasaka Web TV. Tuzosubira umwaka musha muhire, Noheli nziza, muzowuje ntubage, ariko mwibarabara sico kibanza cyanyu. Ikibanza cyanyu kiri kwishure. Umunsi mwiza. Muchas gracias, amigas, amigos de todo el mundo. Soy Bukeneza Boniface, soy el periodista de Kugasaka Web TV, la televisión que ayude a los pueblos que no tienen el poder de vivir. Somos el jueves 24 de diciembre. Como ya habéis visto, ya hemos dado la comida, ropas, zapatos a los niños de la calle, como ya hemos visto.